karanga k'abasokuru murarabe nikatujane kagumye kamwe k'abavyeyi bacu murarabe nikatujane kagumye kamwe k'igihugu cacu murarabe nikatujane. Bakunzi b'ibiganiro bica ku rubuga Uburundi mu Kirundi, turabahaye ikaze ubugira kandi. Uyu munsi tukaba tuza kwibonera ingene Uburundi bwacu ari bwiza. Koko Uburundi ni igihugu giteye igomwe, gisanganywe uburanga bwiza ibindi bihugu bifise, kikagira n'ubwo ciharije. Reka tuduge imisozi, tugendure ububande, duheture amataba n'ibiyaya, mwirabira kayazwe. Aya mazi mubona ntasanzwe, n'amashuha yo ku Muhweza ari mu ntara ya Bururi, komine Rutovu. Ni amazi yiburuka ava mu ntimatima y'isi ashushe. Iki kibanza ni nk'ivuriro twubakiwe n'Umuremyi, kuko aya mazi afise akaranga ko kuvura indwara isinzi. Hari abaza ngaha biyandaza, bagataha batambatamba batarika, bivuga Imana yaremye Uburundi. Iyi ngabire Uburundi bukesha yaburemye ni kimwe muri vya bintu isinzi bituma tuvuga ko Uburundi bwatatswe ubwiza bw'agatangaza, tukawutazira igihugu c'amata n'ubuki. Amazi nk'ayo ntarangwa mu bihugu vyose, ariko iwacu arangwa harenga hatatu: mu Rumonge, mu Cibitoke ndetse n'ahandi. Bahora bagira ngo amazi n'ubuzima, abakekeranya boza i Burundi bagashira amazinda. Aho iwacu amazi amara inyota, agatotahaza imirima, akongera akabogora amagara. Abenshi mu bazi akamaro k'amashuha baravuga ko uwuyiyuhagiye ashobora gukira amakonyera, ingwara zibangamira izunguruka ry'amaraso, umutima, izijanye no guhema n'ibindi vyinshi. Koko nimba amazi ari ubuzima, Uburundi bufise ubuzima bunengesereye. Aha ni kw'isumo ry'Ikarera mu ntara ya Rutana, komine Musongati, ku mutumba wa Shanga. Hari ibiratwa bishika kuri 6. Ica mbere n'amasumo, ayo nayo akaba ashika kuri 5. Isumo rya mbere ariryo tubona imbere yacu bayita isumo Nyakayi ya mbere. Ni izina ry'uruzi rwitwa Nyakayi, rukaba rugizwe ubwarwo n'amasumo 2. Hejuru uduze niho usanga Nyakayi igira 2. Isumo Karera nayo ikaba irimwo ibice 2. Turabona Karera ya mbere uko imanuka, wegereye ugaca ubona na Karera ya 2 uko imanuka hasi. Hanyuma kuri iyo Karera nyene hari ikindi kintu baheruka gukora, naco akaba ari ikiraro c'imigozi umuntu ashobora gucako hejuru bitagoranye. Hambavu y'ivyo vyose ni ishamba ry'ihegitari 142. Urasangamwo ibikoko bitandukanye nk'inkende n'inzoka, naho zidakunze kuboneka kenshi. Abarundi baho hambere bahabonamwo ikintu c'agahore, c'insigabwenge, kuko bahabonamwo ukuboko kw'Imana. Nkako Imana ikora ivyiza, ikora ibitangaza. Ubu hama ingenzi ntihasanzwe, ugomba kuhamenya neza wohishikira. Uburundi ni bwiza cane. Abanyamahanga mu kuza i Burundi baza mu birerutso nk'indege ndetse n'amamodokari. Yamara bahashitse bakimaze amaguru, kuko kutera intambwe urenga igitangaza ukarenguka ku kindi, ingoga zo kugenda zikiyongera. Aha mubona ni ku gihomoka c'Inyakazu, ni ku mutumba wa Kiguhu, komine ya Mpingakayove, mu ntara ya Rutana. Ukuntu aha hantu hameze bitera benshi kwibaza, bagasigwa bakagaruka kuri rya ryungane rimwe ngo Uburundi ni ikirezi gisaruwe neza. Na jewe ubwanje sinumva uko nobibabwira, irabire namwe. Yamara ndazi muzonyurwa nimwahishikira.
Uburundi ni bwiza pe. Iki gitarugwa mubona kiri mu ntara ya Rutana hejuru y'uruzi Muyobozi. Kiri hagati y'imitumba ibiri Karibu na Kibinzi kugira vyongera imigenderanire hagati y'abahaba kinabafashe kongera kunywana. Caranafashije kandi no mu buryo bwo kwiyunguruza aho hacako nk'amamoto, amakinga ndetse n'ibitungwa. Carahavuye kiraba n'igitarugwa gikwega ingenzi kuko ibiraro nk'ivyo bitari bimenyerewe mu Burundi. Nimwirabire namwe. Aha naho akaba ari mu bumanuko bushira ubuseruko bw'i Burundi, akaba ari ku birometero 115 uva mu gisagara ca Bujumbura. Ni piramide yubatswe n'Abadagi nk'ikimenyetso c'isoko ry'uruzi Nile. Ikaba iherereye mu ntara ya Bururi muri komine Rutovu ku musozi Gikizi. Irabire namwe ukuntu Burundi butatse ubwiza. Muhejeje kuvyibonera ko mu Burundi hari vyinshi bishemeye vyo kuratira ijisho. Nanone ivyo mubonye n'agace gato, hari ibindi sinzi tutabashije gushikira bizotuzindura uwundi munsi. Murakoze. Kamwe k'abavyeyi bacu murarabe nikatujane kagumye, kamwe k'igihugu cacu murarabe nikatujane.